Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabakemwiriwe nshuti banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nanjye ni umugenzi hari kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva ni amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru tuba twibanze ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo tukababwiriza ibiri kuvugwa mu gihugu c'u Burundi cacu cyane bikuvugwa mu mvo za politike na cyane muri review ubutegetsi ho tubaguriza biriko biravugwa mu komine atandukanye nyene hano mu gihugu cacu c'u Burundi tugeze muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo nkuko mumenyereye tubabwiriza ibiri kuvugwa nyine ku rubuga rw'intambara murabizi neza ko ari intambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'ibihugu za FARDC tubabwiriza reko n'ibiri kuvugwa mu Rwanda tukababwira ibiri kuvugwa mu Burundi muri Uganda Kenya ndetse nko muri Tanzania ndetse n'ahandi hirya hino mu ngo bigize Afrika ndetse tukanabwiriza n'ibiriko biravugwa makungu ya kure na cyane mu bihugu by'ibiyaga binini reka ndakengurukire uhejeje gufyonda sabone wamanutse azuka jambo k'umutuku kanditseho sabone ugafyonda ko ndetse kandi ubutse no gufyonda ukazugira karya ugafyonda ko kandi uko ukomeza kudusangiza n'ibitekerezo ariko ndahera ko nsaba naho turaza gufyonda sabone kwamanuka azuka jambo k'umutuku kanditseho sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone ukomeza udusangiza n'ibitekerezo kugira ngo tujye turabasha kubana gatanu kuri gatanu mu ngingo nkuru amakuru naguteguriye agiye kwibanda ko nakubwira ko hari inama nkenguza amateka ndetse n'inama shingwa amateka iriko irabera hano mu gihugu cyo Burundi ikaba yabereye mu mugwa mukuru w'ubutunzi wa Bujumbura ikaba nyene bagiye mu buryo bwo kugira ngo itomenyekana cyane ndetse bikaba vyatumye abategetsi bamwe na bamwe bikanga ibi ngibi bikaba vyakuye umutima bamwe mu mashikiranganje b'iki gihugu bakomeye ndetse bikanakura umutima abandi bayobozi arimo n'abasoda ndetse nabo mu nzego z'igisirikare hano mu gihugu cacu c'u Burundi tutibagiwe na nyine cubahiro Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu cacu nawe dore ko iyi nama atari yo imenyeshejwe nimbwiye kandi mu ngingo nkuru iyi nama yibanzeho yize cyane ku icuka kiri kubandanya kuba kibi hagati y'u Rwanda na Kongo mu ntambara iguhuza mu gico twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC iri nama nanone kandi bizeho indi ngingo ya kabiri bize ku bayobozi bafite irari ry'amafaranga ndetse n'ubusambanyi hano mu gihugu cacu c'u Burundi aho bagaragaje ahantu amafaranga y'igihugu ariko yaburiye dore ko mu gihugu c'u Burundi hari ikibazo cy'amafaranga hariho ikibazo k'ibitoro aho igihugu kiri mu bukene buteye ubwoba ikaba ariyo ngingo bizeho muri ngingo kandi banagaragaje bamwe mu bayobozi bafise amafaranga y'igihugu babitse basahuye ndetse banagaragaza uburyo bagenda basambanya abakenyezi n'abigeme ku nguvu aho cyane nyene babafata ku nguvu ndetse bakabandi bakabashukisha amahera banagaragaje kandi nanone umutekano w'igihugu uko umeze ndetse banagaragaza amakosa ariko arakorwa na politike y'iki gihe cyane abayobozi ngubu bari Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo cyane bamwe mu bayobozi bayoboye igihugu c'u Burundi turanyaro cyane muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo naho tubabwirize ibiriko birahavugwa nimugiye kandi hano mu Burundi ihunguriro ry'icayi OTB riri mu nzira yo guhomba ibi navyo ndaza kubigaruka mu idonido y'amakuru naguteguriye ndabizi ko hashobora kuba ari mu gitondo saa 7 cyangwa se nimugoroba bibanye nawe twumviriza uherereye ariko nacata umudafata iminota 10 cyangwa 15 gusa kumvirize byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yawe yatigeze yumva idonido y'amakuru mu kanya gatoya cyane kuri mikoro nje wariko urumviriza Ndibunyoni umugenzi wawe kaze
uhawe ikaze mw'idonido y'amakuru yacu hamwe nanje Bunyoni umugenzi. Mbere ko nkubwira ivy'inteko yateranye hano mu gihugu cacu Burundi, reka mbanze nkubwire ko ihinguro ry'icayi OTB mu nzira yo guhomba. Mu Burundi amahungiro menshi ya leta ifisemwo imitahe asa n'ayagiye kugarura nka yose, inyuma yuko ihinguro ry'ibinyobwa Bralirwa risa nk'irihagaritse imirimo nka yose, ndetse n'abayobozi bamwe bagashirwa mu karuhuko nguvu kubera ibura ry'ibitoro. Ubu hashikiriwe ihinguriro ry'icayi OTB Office de Bureau du Burundi, aho naryo risa n'irigiye kugwagura burundu kumvo yitungurwa nabi ry'imirimo ijejwe, havanzemwo ubusuma n'ubunyonyezi bw'abayobozi. Akarorero naka OTB Rwegura iri mu ntara ya Kayanza komine Muruta riherutse guhomba toni z'icayi zirenga 80 bivuye kwitunganywa ribi ry'akazi. Aha twotanga nk'amamashini ajejwe guhingura icayi nka yose yashaje akaba atigeze asubizwa gushika n'ubu, ivyo navyo bigatuma akazi gakorwa nabi ndetse n'icayi bahinguye kigaheza nikigire akanovera. Ikindi amamodoka y'iryo hunguriro yakoresha mu kuja kwegeranya icayi mu banyagihugu nazo nka zose zarashaje, eka zama zipfira mu nzira zigiye kuzana icayi. Icibagiwe coco n'ivyo bahora bakoresha mu gushiramwo icayi, imifuko yoyo itakiboneka ubu basigaye bagisuka mu mamodokari kugira ngo gishike kuri OTB. Abakozi bakorera ishirahamwe OTB bakaba batekewe n'ubwoba bwinshi, naryo risa n'irigiye kugara burundu canke abayobozi bagashirwa mu karuhuko ku nguvu. Mwomenya ko n'uturusho abo bakozi bahora bahabwa rwose reka banatukuyeho, ubu basigaye bahembwa udufaranga twinica nikize, aho abakozi bati atagikozwe vuba iryo shirahamwe OTB rirahomba atagisivya. Ibintu hano iwacu mu gihugu c'u Burundi bikaba bikomeye cane, murumva ko ibibazo ari vyinshi, ndetse bamwe mu banyagihugu b'u Burundi bakaba bari kwibaza aho bozakura akazi mu gihe ibikorwa byose biriko birafunga. Reka nigarukire nanone hano kw'inama nshingamateka ndetse na nkenguzamateka yateranye hano mu gihugu c'u Burundi, ikaba yateraniye i Bujumbura. Iyi nama ikaba yarigiye kwiga ku ngene z'umutekano muke hano mu gihugu, ndetse n'ikibazo k'ibitoro gikomeze gutuma imiryango y'isashano n'amakapanyi menshi na hamwe n'aya leta no mu gihugu c'u Burundi yugara. Mu nama rero yateranye, mbere ko nkubwiriza bimwe, reka mbanze nkubwire bimwe mu myifatire bizeho, ndetse hakaba hari n'imyanzuro bafatiye bamwe mu bayobozi b'iki gihugu, aho harimo abayobozi b'u Burundi bafise irari ry'amafaranga, ubusambanyi, kwikunda nibo batuma u Burundi budatera imbere. Ibi nyine bikaba ari imwe mu ngingo zizweho hano mu gihugu c'u Burundi mu nama nkenguzamateka ndetse na nshingwamateka. Mu Burundi umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Nzohera avuga ko abayobozi bafise irari y'amafaranga, ubusambanyi, kwikunda aribo batuma u Burundi budatera imbere. Mu nyigisho z'ubuyobozi bwiza zitunganijwe n'inama nkenguzamateka ifatanyije n'ishirahamwe rya gikristo Isimir, zirimo zihabwa muri musitanteri n'ababuramatari. Kuri uyu wa gatandatu Igitega, Sinzohagera yabamenyesheje ko amase ya kera atagihoma urutaro. Avuga ko bimwe mu bituma igihugu kiatera imbere kandi ngo bibabaje n'abayobozi batagendera akarangamutima k'ibikorwa bashinzwe. Akavuga ko aho hari abahubuka kwaka ruswa, kuja mu busambanyi, ubusinzi no kutubaha Imana,
kutagira impuhwe. Abo bayobe bose bafise ubunebwe, ndetse harimo n'abo bayoboye batagirira impuhwe, bafise ubunebwe, kugira irari ry'amafaranga, kwikunda ubuhemi, ubunyonyezi, kuronka ivyo batibiririye kurya, ndetse no kunyereza umutungo wa leta, inzigo n'ishavu. Umukuru w'inama nkenguzamateka yamenyesheje ko imyifato nk'iyo kubitwa ko bayoboye abandi ntaho izageza igihugu atari mu kaga. Uyu muyobozi afatwa nk'ukomeye ku gihugu cy'u Burundi. Avuze ibi inyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yagiranye rwihishwa amasezerano yo kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo na Perezida Tshisekedi Tshilombo. Bakaba barasezeranye ko kuri buri musirikare azajya ahabwa amadolari angana n'ibihumbi 5. Aya masezerano nk'uko Emmanuel Nzohagera abigaragaza, akabagaragaza irari ryo gukunda amafaranga, bigata mu kaga abasirikare b'Abarundi, kuko abamaze kugwa muri iyo ntambara mu nyungu za Perezida Evariste Ndayishimiye ntibagira ingano. Abatavuga rumwe na Ndayishimiye bashimye impanuro yatanzwe n'umuyobozi w'inteko nkenguzamateka, bavuga ko Ndayishimiye niyumva iyi mpuruza akwiye kureka gukomeza kugira igitambo abasirikare b'igihugu mu nyungu ze bwite. Kandi ngo nyene nta nubwo ngo bavuga ko ari mu nyungu ze bwite, ko harimo n'inyungu z'abandi bategetsi bafatanyije n'uyu Perezida Ndayishimiye. Iyo bikaba byanenzwe n'inama nkenguzamateka ndetse na nshingwamateka. Hari indi myanzuro myinshi nyine bagiye bemeza, aho bavuze ko hari abayobozi nabo bari gutwara imitungo hanze y'igihugu. Ibintu bikaba ari navyo biri gushira igihugu cyacu mu kaga gakomeye cyane. Nshuti banywanyi bacu, reka mbisubikiye ahangaha. Gusa mwese mwemeze ndabasaba gufyonda sabone, bagura ko gufyonda sabone ari kumanuka hasi kwa jambo k'umutuku kanditse sabone ugafyonda ko. Wamara gufyonda sabone kandi ukomeza dusangiza n'ibitekerezo. Ndabakunda cyane, makagira Imana n'amahera. Kuri mikoro njema muri ko murumviriza ndi Munyoni umugenzi. Ciao ciao.